Ndasubiye kuba hamwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane mwe mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, abari hirya nino ku mugabane w'abanyaburaya, hirya nino mu bihugu bitandukanye vyo muri Aziya. Mwese mudukurikira muri ngaha mu gihugu c'u Burundi, abari mu gihugu cibanyi ca Kongo muri Nord Kivu mu buraruko bwayo, abari za Bukavu mu bumanuko. Mwese mudukurikira muherereye hirya nino mu ntara zigize igihugu cacu c'u Burundi. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hamura cuja ngaha iburyo fyone no kako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bigushikako aho wibereye. Amakuru azindutse avugwa, amakuru mwagiye muranyegezwa, amakuru atavugirwa ku maradiyo atandukanye y'igihugu ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, n'amakuru ari ku rubuga rw'intambara mu buraruko, abari za Kicanga ndetse na za Bunagana ngaho muri ico gihugu, abari mu bice bitandukanye vy'iyo ntara y'uburaruko ya Kivu, abariko barakurikirana urugamba ruriko rurabera ngaho muri iyo ntara, baremeza ko M23 yazindutse ihangana cane n'igisirikare ca Kongo, igisirikare ca FARDC. Ico gisirikare kikaba cari kirimwo umugwi wa FDLR ndetse n'abagwanyi abasirikari b'u Burundi bifatanije, bakaba bariko baragwanya umuhari M23, aho bakoresha ndetse n'umuhari canke umutwe w'abagwanyi wa Wazalendo bariko baragwanana hamwe n'abasirikari b'u Burundi bambaye izo mpuzu z'igisirikari ca Kongo. Amakuru aremeza ko urubuga rw'intambara rwabaye isibaniro, ibisase biriko biravukana ndetse n'ibikoho vya muzinga biriko biraraswa ngaho muri ico gice c'uburaruko bushira ubuseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Umuvugizi wa leta ya Kongo uyu ni Patrick Muyaya, nawe yaciye yemeza ko imigwano yasubiye kubura cane, imigwano yakomeye, aho bivugwa ko ku munsi w'ejo, umunsi w'Imana, M23 yaciye izinduka igaba ibitero, ariko igisirikari kikaba caravuze ko cashoboye gusubiza no guhagarika abo bagwanyi ba M23. Ingabo z'igihugu c'u Burundi zashimwe cane kubera ko ngo arizo zokingiye ibirindiro vy'igisirikari c'igihugu, igisirikari ca FARDC, zariko ziragabwa ko, ziraraswa ko, zisukwa ko ibisase bikomakomeye cane, ngo ingabo z'u Burundi rero zikaba zarashoboye kwivuna umwansi, zisubiza mu nyuma abagwanyi ba M23. Ni mu gihe kandi uyu ni Canesius rero uyu nawe ni umuvugizi w'umuhari M23, akaba nawe yavuze ko ivyo ingabo z'u Burundi ziriko zirakora igihugu c'u Burundi kigomba kuzovyishura, kuko ngo bariko barabuza umudendezo w'izo nyeshamba gushika no gufata ibice bitandukanye vy'igihugu. Bunagana umuriro wiriwe waka ejo ku munsi w'Imana waheze. Nanone mu gitondo bivugwa ko rero izo nyeshamba za M23 zazindutse zongera kugaba ibitero, aho ngo ingabo z'u Burundi nanone ziriko zirahangana cane, kuko abasirikari ngo ba FARDC vyibonekeza ko bo atarugamba bashoboye cane, badafashijwemo n'izi ngabo z'u Burundi ziriko ziragenda zibereka amatekinike na strategie zo kugwana n'uyu muhari wa M23. Baravuga ko baciye bagwana n'umuhari Red Tabara ndetse n'indi mihari igwanya ubutegetsi bw'u Burundi, bakaba bafisemwo experience yo kugwana n'inyeshamba cane zigwanira mu mashamba no mu bibira. Ivyo rero ngo iyo experience ingabo z'u Burundi ziriko ziraha igisirikari ca FARDC zikaba yarashoboye gutuma izo nyeshamba za M23 zidashobora kuronka akaryo ko kuba zafata ico kirindiro ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za FARDC barimwo ku munsi w'Imana wahera. Muri iki gitondo biravugwa ko rero umuriro wongeye kwaka, umuriro ni w'ibisase biriko birasukwa ku gisirikari c'u Burundi ndetse n'ica FARDC
umutwe wa Wazalendo uvuga ko ugwanira abanyekongo. Ivyo ni biriko biragenda bivugwa muri kino gitondo. Abategetsi b'igihugu c'u Burundi naco barashima kuvuga kuri abo bagwanyi bariko baravuga ko canke batangaza ko bagomba kuzohana Uburundi vyivuye inyuma bukabumvisha kuba Uburundi bwararungitswe ngaho muri Kongo kuja kugwana n'uyo muhari M23. Amakuru kandi adushikira nuko amakuru atari karagenda avugwa ruko ingabo z'u Burundi zibandanya imyiteguro ziriko ziritegurira kujabukanwa kandi muri Kongo. Ivyo biravugwa ko mu ntara ya Cibitoke, aha niho ni mu burengero bw'igihugu cacu c'u Burundi, aha ariko haravugwa ko hari imyiteguro idasanzwe ndetse n'imyimenyerezo y'igisirikari, aho ni mu ikambi itegurirwamwo abasirikari baja muri Kongo. Biravugwa ko rero hariko harajanwayo abasoda benshi cane, vyibonekeza ko abo basoda nabo bagomba kwambuka canke kujabuka uruzi Rusizi, bakajabuka bakaja ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, bivanye nuko ngo haribonekeza ko umuhari wa M23 ari umuhari ufise inguvu cane, umwanya n'umwanya n'abagiyeyo ubamara. Baravuga ko rero hagomba gutangwa intererano nk'iyatanzwe ku bwa Michel Micombero. Uyu ni perezida wabaye w'u Burundi, akaba yaragize amateka akomakomeye cane mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, ubwo yari kwawe na Mobutu Sese Seko Kuku wa Zabanda. Uyu rero yaraciye atanga intererano y'abasirikari benshi cane kugeza ubwo mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo mu gisagara ca Goma hari ikibuga c'indege camwitiriwe citiriwe Michel Micombero. Iyo kandi Kinshasa mu mugwa mukuru w'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, uyu Michel Micombero hariyo ibarabara ryamwitiriwe bivanye n'intererano y'akadasanzwe, intererano ikomakomeye cane. Iyo ntererano akaba ari nayindi n'abasoda abasirikari barungitswe mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ku ntwaro ye. Ni mu gihe uyu Mobutu yariko aragwana n'inyeshamba zari zigaruriye igihugu mu buseruko bw'ico gihugu, aho abasirikari b'u Burundi bagize uruhara rukomakomeye cane kuri iyo ntwaro kugira ngo Mobutu abandanye aguma ku butegetsi. Ni mu gihe uwo Mobutu yagwana n'abasirikari ba Murere. Murazi ko yaje gutera mu gihugu c'u Burundi aza kwihimura no guhana Burundi kubera ko ngo bwari bwaragize uruhara muri izo ntambara zabera mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ni mu gihe M23 nayo yaciye itangaza ko igomba kuzohana abarundi bivanye nuko baciye bivanga mu ntambara batari batumiwemwo, icari cabajanye ari ukurondera umutekano w'ako karere, atari ukuja kugwana n'umuhari wa M23, umuhari ugwanya ubutegetsi bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ivyo rero bikaba vyibonekeza ko abasoda b'u Burundi bagomba kumera magabo nk'uko biriko biribonekeza ngaho mu ntara ya Cibitoke, hategurwa abasoda benshi cane bagira barungikwe ngaho muri ico gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo mu buseruko. Imyimenyerezo idasanzwe mucaka izindukirwamwo n'abo basoda ngaho mu Cibitoke, ndetse n'uruja n'uruza rw'amamodokari, imiduga itwara iseha abasoda ibajana ngaho muri Cibitoke ibavana mu ntara zigiye zitandukanye. Icabikoze amakuru mwamenyamo nuko hari abasoda bakuru barungikwa ngaho muri iyo misiyo bagaca baheba igisirikari bakanka kuja muri izo misiyo zirungikwamwo abo basirikari, bakavuga ko batazobandanya igisoda canke batazotwara ikompanyi zizorungikwa ngaho muri ico gihugu kugwana n'umuhari wa M23, bivanye n'amakuru bafise ko M23 iriko irarikoroza ngaho muri
ico gice c'ubuseruko ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha igifaransa ufyonde s'abonner.